Mu mwaka w'amajana 987 Adamu amaze kuremwa mu karere k'Ibabuloni muri Mesopotamiya ni muri Iraq y'ubu, ku munsi wa mbere utangurira ukwezi, umusaza Enoki yari muhiriwe mu nzu aruhukiye ku gitanda, agatiro karamufata. Ubwo nyine agize gutya abona abantu babiri banini cyane by'agahebuza, ataho yari bwigere abona bameze nk'abo ku isi. Amasura yabo yarakayangana nk'izuba, amaso yabo yo yari nk'urumuri rugurumana, iminwa yabo yaturumuka mu muriro, impuzu zikayangana zigitangaza n'indirimbo z'ubwoko butandukanye. Mu kugaragara kw'ibara y'umuyugubwe, amababa yabo yakayangana gusumba zahabu, amaboko yabo yakayangana gusumba urubura. Bari bahagaze hejuru y'igitanda ciwe, batangura kumuhamagara mu izina. Ubwo nyina carikangura, abona neza neza abagabo babiri bahagaze imbere yiwe, arabaramutsa atekewe n'ubwoba bwishe. Mu maso hiwe hahinda umushitsi, baramubwira bati, gira umutima rugabo, ewe Enoki we, ntugire ubwoba. Imana uhoraho yaturungitse kuri wewe. Raba uno munsi nyene uraza kudugana natwe mw'ijuru, kandi ubwira abahungu bawe n'abo mu rugo bose ibyo babwirizwa gukora mu rugo mu gihe udahari, kandi ntihagire umuntu akurondera gushika uhoraho akugaruye kuri bo. Nuko amaze kubwira abahungu biwe n'abo mu rugo bose ibyamubayeko n'ibyo babwirizwa gukora mu gihe atazoba ahari, aba bamarayika bamushira ku mababa yabo, baramurerura hejuru, bamushitsa ku bicu mw'ijuru rya mbere. Ngararangamiza araraba hejuru, abona neza neza ari mu bicu, ahagaze ku bicu, ahagarara hejuru y'ibicu mw'ijuru rya mbere, the first heaven. Ubuheze twabonye ko bamaze kumutwara ku ijuru rya mbere, irya kabiri, irya gatatu, irya kane n'irya gatanu, abona ibyiza biteye igomwe by'akataraboneka byateguriwe abagororotsi. Gusa yongeye abona n'amahano n'ibyago by'agahomera bunwa byateguriwe inkozi z'ibibi, bimutera ubwoba bwinshi cyane. Ese Enoki yabonye amajuru angahe hose hamwe? Ese mu ijuru rya gatandatu yahabonye iki? Ariko kuko Imana isa gute kandi mu ijuru rya kangahe? Menya byinshi bimwe na bimwe utigeze wumva ngo bikunyure mu matwi na rimwe ku gitabo ca Enoki. Jewe ndi Seti kuri The Megamind, muhawe ikaze. Aba bagabo b'abamarayika bamutwaye mu ijuru rya gatandatu. Aha yahabonye imigwi y'abamarayika indwi ngo bakayangana cyane biteye igomwe, amasura yabo akayangana gusumba izuba, ngo bararabagirana cyane, ngo kandi nta budasa bafise mu maso habo, bose barasa, bose bambaye kimwe kandi bitwara kimwe. Aba nibo bagenzura amategeko agenga inyenyeri, ukwezi n'ihinduka ry'izuba n'imitwarire myiza y'isi. Iyo babonye ikibi kiriko gikogwa, aba nibo batanga amategeko n'ico gukora. Ngo bararirimba indirimbo ziryoheye amatwi cyane z'amashimwe n'amajwi aranguruye cyane. Aba n'abamarayika bakuru bari hejuru y'abandi, ngo bapima ubuzima mu ijuru no ku isi. Bamwe bagenewe kurinda ibihe n'imyaka, abandi inzuzi n'inyanja, abandi bakarebera ibyamwa byose byo ku isi n'ibyatsi byose, bagatanga ibiribwa ku bintu byose bifise ubuzima. Abandi bakandika ibikorwa byose bya buri muntu wese n'ubuzima bwabo bwose imbere y'uhoraho. Hagati muri aba bamarayika bakuru harimo abafenikisi batandatu n'abakerubi batandatu n'abandi bafise amababa batandatu anyuranyemwo, n'ijwi rimwe bahora baririmba ubuziraherezo. Ngo ushobora gusobanura uko baririmba, ngo baba bishimye cyane munsi y'indava y'ibirenge by'uhoraho. Bamutwaye mu ijuru ry'indwi. Ngaha ngabona umuco munini cyane n'ingabo z'abamarayika bakuru zakumurira ukomeye cyane, ingabo z'inkomezi zitagira umubiri, ubutegetsi, urutonde, ubutware, abakerubi n'abaserafi, intebe z'ubwami n'ibindi byaremwe bifise amaso menshi. Ingabo 9 ziri mu bibanza by'umuco ukomeye cyane. Ngabibonye atangura kugira ubwoba. Ba bagabo baca baramufata, baramwiyegereza, baramubwira bati, gira umutima rugabo, ewe Enoki we, ntugire ubwoba. Ngo bamweretse uhoraho ari kure cyane y'amaso,
yicaye ku ntebe yiwe ndende kandi nini cyane. Ngo Uhoraho yari kwijuru rigira 10. Bamutwaye kwijuru rigira 8 bita kandi Muzarofu mu Giheburayo. Aha yabonye igihindura ibihe by'amapfa n'ibihe by'agahimbo, ibihe by'uruzuba n'ibihe by'imvura. Ngabo n'inyenyeri 12 zigize uruziga rw'itazanure ry'ijuru riri hejuru y'ijuru ry'indwi. Bamutwaye kandi kwijuru ry'icenda ryitwa kandi Kushavimu mu Giheburayo. Ngaha niho hari ibibanza by'ijuru by'inyenyeri 12 zigize uruziga rw'itazanure ry'ijuru. Aba bamarayika baramureruye kwijuru rigira 10. Ahanyene ni Uhoraho Imana vyagiye. Mu rurimi rw'Igiheburayo yitwa Arvat. Ingabo zo mwijuru zitagira ingano ziraza zigahagarara ku ngazi 10 ziri imbere y'intebe y'Imana. Zishingiye ku rwego rwazo uko zirutana ubushobozi, bose baraza bagapfukamira Uhoraho, bagasubira inyuma mu bibanza byabo bishimye cyane, buzuye akanyamuneza, baririmba indirimbo mu muco utagira iherezo n'amajwi mato kandi aryoheye amatwi. Aba bakorera Uhoraho ubuziraherezo. Umusaza Enoki avuga ko yagize ngarabe kuri iyo ntebe y'igitangaza, abona neza mu maso y'Uhoraho Imana, ngo nk'icuma catugujwe mu muriro ugurumana, hama bakagikuramwo gituragurika kibishirira by'umuriro giturira. Ngo uko niko yabonye mu maso y'Imana hameze, nk'ikintu udashobora kuronka amajambo akwiye kugisobanura. Mu maso y'Imana haratangaje cyane, ngo kandi hateye igomwe, ngo kandi hagatera ubwoba. Yaranditse ati, n'umuntu ki yovuga kubaho k'Uhoraho kudashobora gusobanurwa, no mu maso hayo hateye ubwoba. Ngo biragoye cyane gusobanura ubwinshi n'ibitangaro by'ibibera imbere yayo, ngo n'amajwi atandukanye utarigera wumva na rimwe. Intebe y'Imana irakomeye cyane, ngo kandi nikoze n'intoki. Ngeka n'ubwinshi bwabo bayikikuje, ingabo isinzi z'abaserafi n'abakerubi, ngo baririmba ubudasiba, ubwiza budahinduka. Ninde yosobanura neza ubunini bw'icubahiro ciwe? Ubwo nyene amaze kubona ibi, yahise yikubita hasi apfukamira Uhoraho. Imana n'iminwa yayo iramubwira iti, hagarara bugabo Enoki we, ntugire ubwoba, hagarara imbere y'inyonga zanje z'ibihe bitagira iherezo. Umumarayika mukuru Mikaheli aramufata, aramuhagurutsa, amwegereza mu maso y'Uhoraho. Imana ibwira abo bayikorera bari hafi yayo iti, reka Enoki ahagarara imbere y'inyonga zanje z'ibihe bidashira. Bose bunamira Uhoraho barishura bati, mureke Enoki agende nk'uko ijambo ryawe ribitegetse. Nuko Uhoraho abwira Mikaheli, twara Enoki umukure ubwo buconcero yambaye bwo mu isi, umusiga amavuta yanje amoterana, kandi umwambike impuzu z'ubwiza bwanje z'ijuru. Nuko Mikaheli akora nk'uko yategetswe, amushirako amavuta amota cyane kandi amwambika ubwiza bw'ijuru. Kandi ukuntu ayo mavuta yasa yari nk'umuco waka cyane by'agahebuza, nk'urume ruryoshe cyane n'akamoto keza cyane. Impuzu zararabagirana nk'imirasire y'izuba, ngo yari iravye abona asa neza n'ibindi byaremwe byose bitangaje byo mu ijuru. Ese Enoki yavuye agarukanwa mu isi kandi? Ariko koko yoba yarabonye Uhoraho muremyi w'isi n'ijuru amaso ku yandi n'ubundi aguma abaho? Ariko koko kino gitabo ca Enoki gihebuje cyo kwizegwa? Bandanye ukurikire The Megamind mu gihe turabira hamwe kuri kino gitabo ca Enoki kidasanzwe. Kora subscribe aho hasi kugira ntuzocikwa. Jewe ni Seti kuri The Megamind. Uhoraho abarinde. Cheers.